amahoro y'Imana abane namwe bakunzi bimbonesha kure yacu ya BTV, kaze mukurikirane amakuru mu Kirundi mushikirizwa kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 30 mu kwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2021, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ngo nta giteramo karaoke canke inzu z'ubutambiro benshi bitwa amabati doni zizosubira gukora. Ivyo bikaba biri mu rwandiko rwasohoye n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ni mu gihe leta y'u Burundi yafashe izo ngingo mu kurwanya bimwe biboneka ikiza ca coronavirus. Nayo umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba batarenza imyaka 23 basezerewe mu higanwa rya Sekafa kurabera hariya mu gihugu ca Ethiopia, aho batashoboye kuronka ico gikombe mu gihe basinzwe n'igihugu ca Tanzania mu rukino rwa nyuma aribo benshi bita final. Niki ciza araza kudushikana mu gihugu c'u Buyapani, aza kutubwira amakuru y'umunonotsi Francine Niyonsaba nayo nyene atashoboye kwatsa mu nkino za Jeux Olympiques aho yatsinzwe mu metero 5000. Ayo n'ayandi ari mu makuru menshi twabateguriye, sangwe kaze. Turongeye kubaha kaze bakunzi ba BTV mukurikirane ano makuru mu ngingo zayo zose ziyagize. Kuko twababwiye mu ngingo nkuru zayo makuru nuko nta karaoke canke ibiteramo canke zanzu z'ubutambiro benshi bita ama boîte de nuit zizosubira gukora. Ivyo bikaba biri mu rwandiko rwasohoye kuri uyu wa gatanu n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi hamwe n'umutekano mu ntumbero zo kuhasha cakiza ca coronavirus. Ni inkuru ya mugenzi wacu Milixi Mugisha. Umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusangi n'umutekano yasavye umukuru w'igisagara ca Bujumbura ko yohagarika igiteramo cari gitegekanijwe ku bantu barenza imyaka 40 kuri Zion Beach. Umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusangi n'umutekano yongeye aributsa ko ibirori vyose bihuriramwo abantu benshi bibujijwe, aho twovuga nk'ubunywero busanzwe buteramisha abantu, ivyo twokwita karaoke. Ivyo akaba yabivuze mu gihe hariko harategurwa ibiteramo bitandukanye. Gervendera ko buca umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano akaba yamenyesheje ko hafashwe iyo ngingo mu ntumbero kwirinda ikiza ca coronavirus. Akaba yahimirije abene gihugu bose ko babandanya bakurikiza impanuro bahagwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu ntumbero yo kwirinda ico kiza. Milix Mugisha. Nayo icaha c'ubugizi bushasha kiriboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, naho ibitigiriye zina bigoye kwegeranya. Ivyo bikaba byavugiwe mu kiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru cakoze kuri uyu wa gatanu, mu gihe isi yose yariko irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ubuguzi bushasha, mu gifaransa bita traite des êtres humains. Reka tukurikirane Raymond Prosper Nyonguru. Ubugurano bushasha canke traite des êtres humains ni icaha kiriho mu Burundi ku rugero rutari ruto. Ivyo bikaba biri mu cegeranyo cashizwe habona n'ishirahamwe rya ONU rijejwe uruja n'uruza OIM kuri no munsi wahariwe kugwanya ubugurano bushasha. Kubwishirahamwe OIM, ibice 80% by'abarundi bakorewe icaha c'ubugurano bushasha bagizwe n'abakenyezi n'abana. Benshi muri abo bakaba bava mu miryango itishoboye. Ibice 50% muri abo bakoreshejwe mu gushurashuzwa. Ibice 38% nabo bakaba bakoreshejwe akazi karuhisha. Ibice 6% muri abo bakaba bakoreshejwe mu bwicanyi. Mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ngo uwagirizwa wese icaha c'ubugurano bushasha amenyekanye arahanwa. Ivyo bikaba vyemezwa na OPP de Leonard Ndayishimiye ajejwe igisata c'amakuru muri ubwo bushikiranganje. Ingingo zitari nke zarafashwe. Ingingo za mbere zafashwe nuko hagiyeho amategeko yo kugira ashobore guhana abo bantu bose bagirizwa ivyo vyaha. Kandi burazi yuko kugira icaha gihanwe nuko kiba categekanijwe n'amategeko yo mu gihugu. Rero twamenyesha yuko gushika ino saa turi ngaha nta muntu n'umwe yagirizwa ico caha atarigera afatwa.
ku kibazo cyo kumenya ibitigiri by'abarundi bakorewe icaha cyo kugurana ubushasha traite des êtres humains haba muri OIM canke mu mashira hamwe aharanira agata y'akazi na muntu ngo ibitigiri nyavyo biragoye kuronka. Ivyo bikaba vyemezwa na Ferdinand Simbaruhije yaserukiye ishira hamwe FENADEB. Kwamenya ibitigiri biragoye cyane kuko usanga nabo bende kugurishwa babinyegeza cyangwa ugasanga ndetse n'imiryango yabo ntigomba kwivugika bagomba kubagira ati kumbura umuntu bavuga ati wacu amenyekanye ko yagurishijwe kumbure birashobora gutuma kumbure gucisha agaciro mu kibano ugasanga kumbure abantu bamweje kumwe n'ibindi ariko by'ukuri biva kutamenya. Kubijanye n'isubizwa mu miryango y'abakorewe icaha c'ubuguzi bushasha mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda ngo bafasha harabwe ico umwe wese akeneye. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'uwaserukiye ubwo bushikiranganje Pasteur Bararunyeretse akaba ari umuhanuzi mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda. Ducagura mu gufasha umuntu ari we wese yashikiwe n'ingorane baramwakira bakamufasha. Mu makomine yose hariho ubushikiranganje uraserukiwe. Uvuga rero iyo umuntu yamaze kubushirwa n'ivyo bintu bakabibona neza hariho abantu bacamwakira mu rwego rw'intara bagacamushira mu mikomine avukamo bagacamushira ku mutumba hanyuma baravye ivyo akeneye niho bamufashiriza aho nyene mu gihe bamaze kubona ivyo akeneye. Uburundi bukaba bwarashizeho itegeko rihana abakora ubugurano bushasha kuva kuwa 29 Gitugutu umwaka wa 2014. Ivyo vyose bikaba vyavugiwe mu kiganiro kubamenyesha makuru catunganijwe n'ishira hamwe OIM rifatikanije n'ubusherukizi bwa leta z'ubumwe za Amerika mu Burundi, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ubushikiranganje bwo gufatana mu nda n'ishira hamwe FENADEB mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wo kugwanya ubugurano bushasha, umunsi uhimbazwa ku igenekezo rya 30 mu Kakaro buri mwaka. Uyo munsi ukaba washizweho n'ishira hamwe mpuzamakungu ONI kuva mu mwaka wa 2013. Remo Prosper Niyonkuru arakenuye kuri iyo nkuru. Ingwara zijanye no gufungura nabi nizo zatumye umuryango ujanye no umuryango wa Croix Rouge utanga inyigisho ku banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke. Izo nyigisho zikazomara iminsi 12 zikazogeneshwa cyane ku bana bagwaye izo ngwara zo gufungura nabi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Remo Prosper Niyonkuru. Kugwanya ingwara zijanye no gufungura nabi niyo ntumbero y'igikorwa kiriko kirakorwa n'umuryango wo gutabara imbabare Croix Rouge muri secteur Rugeregere ya commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Ico gikorwa kikaba cega hanini abafasoni bibungenze n'abana bakiri bato. Umwe mu bavyeyi baho irugeregere arashima ico gikorwa ca Croix Rouge. Uyu mwana yaragwaye ingwara yo gufungura nabi. Magije kwigwara rero yaragiye ku bifungurwa maze kubifata acarakira. Amajije gukira rero ubu ndamugaburira nyene nkurikije nkuko nabibona nyene abasanzwe nyene ababwira neza uko batwigishije. Nanje naciye fata ingingo yo kubandanya kumugaburira bya bifungurwa, nabonye byamuhaye amagara meza. Ntuyahaga Laurent arongoye segiteri Rugeregere amenyesha ko imfungurwa zihari mu ntara ya Cibitoke mugabo ko abanyagihugu batari bwaronswe inyigisho zijanye n'ingene bozitegura kugira ngo abana babo bagira amagara meza. Ibifungwa muri rusangi kuri ubutumba yahaje mugabo abavyeyi benshi usanga batazi gutegura. Ari naco kituma n'icyo kigo bahabwa n'inyigisho ingene bakora kutegura abana babo. Kuvuga rero yuko bidahari ahubwo n'uburyo bwo kwitegura batabasanzwe basobanukirwa. Ubwo turabikenguruka cyane kuko icyo kigo gitanguye, ikigo gikunze kumara iminsi 12. Turagerageza kugendera icyo kigo kugira ngo turabe abo bana ingene baba bameze, hama baganiriza n'abavyeyi kugira ngo bamenyere tuza gutegura ifungurwa. Narijya ifungurwa dukoresha muri icyo kigo ari ifungurwa nyine dusanzwe twirinda kandi dusanzwe dufise iwacu. Izo nyigisho mu ntumbero yo kugwanya ingwara zo gufungura nabi zikaba ziriko ziratangwa n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu ntara za Ruyigi na Cibitoke. Remo Prosper Niyonkuru.
Nayo mu makuru y'inkino umugwi serukiragihugu w'u Burundi intamba mu rugamba batarenza imyaka 23 ntibashoboye gutahukana igikombe ca Sekafa kiriko kirabera hariya mu gihugu ca Ethiopia nyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Tanzania mu mukino gwa nyuma. Ariko kandi Francine Nyonsaba hariya mu gihugu c'Ubuyapani nayo nyene ntiyashoboye kwatsa mu metero 5000. Ni nkuru tubanza mugenzi wacu Niki Ciza. Umugwi serukiragihugu w'intamba batarenza imyaka 23 watsinzwe n'umugwi serukiragihugu wa Tanzania mu rukino rwa nyuma. Habanje gutegwa za penalty inyuma yo kunganya ubusako bundi mu nkino za Sekafa badashika. Rajabu Athman basi wanakwenda kutoa taji hili vijana wa Tanzania. Man from Gwambina, Rajab Athman, mwana mwali anakwenda Tanzania. Rajab Athman anaiwakilisha vema Tanzania katika nchi hii ya Ethiopia. Inyuma yo kuba uwa kane ku birometero 5000 Francine Nyonsaba ntazobandanya guhiganwa kuri ico kirere. Naho biruko arindiriye kuzohiganwa ku birometero 10,000. Nawe Odrina Kaze inyuma yo kuba uwa kabiri ku metero 50 ntiyagiye muri 16 bazobandanya ihiganwa. Abarundi kazi bakaba bariko barahiganirwa muri Jeux Olympiques iriko ibera mu Buyapani. Niki Ciza. Nayo mu makuru y'umuziki abarimvyi Double J hamwe na Kiriku bahoze mu mugwi wa Bantu Boy batanguye ibrand yabo nshasha canke ishirahamwe ryabo nshasha bitiriye Birimani Boy canke abana ba ruguru, aho bakaba bafise imigambi myinshi na cyane bagiye kwiteza imbere muri iryo shirahamwe ryabo rishasha. Bakavuga bati bobo bagiye gukora mu migambi bakerekana neza yuko n'abaririmbyi bashobora gukora imigambi yo gufasha iterambere ry'igihugu. Tubamenyeshe yuko abaririmbyi uko ari babiri bahoze mu mugwi wa Bantu Boy bahagaritse amasezerano yabo nyuma yuko amasezerano ya mbere yarangiye. Tubandanye n'amakuru yacu na cyane mu makuru yo kwinezereza, aho hariya kuri World Beach bamenyesheje yuko buri munsi w'Imana bazora bateramisha abakunzi b'umuziki, bakazoba bari kumwe n'abavuza bita aba DJ ku munsi w'Imana gushika kwigenekerezo ry'indwi mu kwezi kwa Nyakanga. Ibyo rero bikazoba kugira ngo bateramishe ugwaruka canke abarundi basanzwe bari mu karuhuko bava mu bihugu byo hanze y'u Burundi. Reka dukurikirane umwe mu bashoboye gutunganya ivyo birori. Ziwa Mungu zo mu kwezi k'umunani n'uwa Mungu umwe w'itariki 5 z'ukwezi kw'icenda hano kuri World Beach tuzoba turiko turereka abantu bishasha vyakozwe kuri kino kibanza. Murumva ko bariko baranubaka gushika n'ubu mu guteramisha abantu ko basubira ku biyaga, ko amazi yadukundiye agasubira inyuma gatoya. Ni muri iyo ntumbero rero twashimiye gukorana n'aba DJ bagenzi bacu bene wacu baba mu mahanga ariko bari no mu karuhuko, kugira ngo nkumbure n'umurundi atoba yaragiriwe novuga ngo yararonse n'akanya ko kubumva muri izo ndwi zikurikirana, azoshobore kwashika ashobore kumva n'ivyo bene wabo bakora mu mahanga. Hazo harimo n'abarundi ngarutse ku bahari ni DJ Chento mubona hano, ni DJ Saido muzi cyane, ni DJ Daddy nawe nyine muramuzi. Kuri kote y'abarundi hazoba hariho DJ Iverson hamwe na DJ D. Bon, babari nijyo muzi cyane. So abo rero bazoba bahari ngaha kwa Mungu, imiya Mungu yose hari ngaha mu kwezi k'umunani nimwe itangura ukwezi kw'icenda, kugira bafasha abantu guterama, kugira bafasha abantu kuryoherwa ku kiyaga. Iyo nkuru yahariya kuri World Beach mu makuru yo kwinezereza
turangirije ko amakuru yacu yo kuri uyu wa gatanu kwigenekezo rya 30 ukwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2021. Tukaba dushimiye cyane cyane abadufashije mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo badushobore kuyabashikiriza, ariko tukaba dubashimiye mwese mwashoboye kuyatega yompi mukayakurikirana, ariko dushimire cyane cyane abashoboye kuyarondera hirya no hino. Uno munsi rero hakaba hari isabukuru y'amavuko y'umwe mu bakozi ba televiziyo yanyu ya BTV ariwe Estela Gahimbare. Tukaba tumifurize kandi isabukuru nziza, Imana ibandanye imufasha, ibandanye imuha imigisha myinshi. Uwo n'umunyabigega wacu Mama Estela, Imana iguhezagire. Namwe tukaba tubifurije ijoro ryiza naho gutaha.